Bakatuambia sie bakongomani wote tusimame tudefendre nini udongo. Na constitution yetu ya Kongo ya 63-64 inatureconnaître comme ba réserviste armé pour la défense. Pale ambako jeshi la taifa liko linapigana na sisi tunapaswa kuwa pale kuapuye jeshi la taifa. Ukituambia turudie nyuma, si hatuko d'accord. Hatuwezi rudia nyuma. Mana abane namwe bakunzi ba BF News munkundire ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino gigano cyacu cy'akatondo igenekerezo rya 19 ukwezi no kwa gatanu no mwaka. Turi muri kino gigano tugiye kuyaga kubijanye n'umukoloneli yararungitswe na president w'igihugu cy'u Rwanda, president Paul Kagame, ariko akimara gushika ku butaka bwa Kongo ntivyamwereye. N'umukoloneli yararungitswe kuyobora imirongo y'urugamba muri Uvira ndetse Mwenga na Teritwari ya Fizi nkuko amakuru yacu abandanya abidushikiriza. Uwo mukoloneli ntiyashoboye kwererwa na buke amakuru amaze kumenyekana nuko yarashwe n'amara asigwa hejuru. Twaje tubabwira uburyo yarashwe ndetse n'uburyo yapfuye vy'agashinyaguro mu gihe yaraje kuyobora urugamba muri ano materitwari mvuze karatatu harimo teritwari ya Uvira, Mwenga ndetse na Fizi nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Muri kino kiganiro ndibaza dutanguye mutanguranye image mubona neza na neza abazarendo bariko baravuga yuko badakeneye gusigara inyuma ku mirongo y'urugamba. Ino video nibidukundira turaza kwishirayo ku mpera cyangwa ku mwisho kugira ngo mukurikirane mubone igituma wazarendo yasiguye impamvu nimwe idashaka kuguma inyuma ku mirongo y'urugamba. Yo iragomba kwa advancing imbere kugira ngo bikunde yitange aba ariyo ifata umwasi. Ibi byose turaje tubabwire mwakino kiganiro cyacu cy'uno munsi. No babwira neza yuko ku munsi weje tugeranije kuraba amadrone ya FARDC yiriwe arasuka imiriro mu birindiro vya M23 Rede Tabara na MDP twigwane nkuko amakuru yacu abandanya adushikira. Ni nkuru novuga ko zoba zirezire ariko turaza kugerageza gucegera niyo tubabwire uko ibintu bimeze muri kino gane, kandi turaza kuyagira hamwe igitumye leta y'u Rwanda abantu benshi mutaribaza canke mutaramenya icatumye leta y'u Rwanda yugara imipaka yose bihana n'igihugu ca Kongo. Yaba Kamanyora yarayihugaye, yaba hari ya Gisenyi na Goma naho murabizi hirya yeje ko yashoboye kugara ino mipaka karibiri. Ibi byose twaje tubabwira kuri kwavyo. Ndazi neza yuko mushobora kuba mwahijwe ukuri canke abandi mutaratahura igituma ino mipaka yugawe, turaje tubabwire. Ariko mwumve yuko FDLR iri ku marembo. Ibi ndabivuze ntimwibaza ngo ni blague cyangwa ngo ni joke. FDLR iri ku marembo y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abandi nonde kubabwira nza kubabwira muri kino kiganiro ndani twamaze kuba tucinjiramo gatanu kuri gatanu. Ano makuru nayahishuriwe n'umutama yiberega mu gihugu cy'u Rwanda, aravuga ati mwe mwibaza neza yuko u Rwanda rufunze imipaka kubera Ebola. Wangwa ntabwo u Rwanda rufunze imipaka kubera Ebola. Turaje tubabwire igihugu cy'u Rwanda impamvu president Paul Kagame kugeza ino saha ubwo bafise bwo kugura imipaka canke ubwo bafise abutewe n'umwana akiri muto. Turaje tubabwire uwo muntu atuma president w'u Rwanda Paul Kagame arara amajoro adasinziriye kubera ko umwanya wose amavuga ati village urugwiro ndasanga yicamwe ubundi muntu umwanya n'umwanya. Ibi byose tubiri muri kino kiganiro, niyo mpamvu ndakusaba kuraba kino kiganiro kuva ku ntango kugera mu mpera muri kino kiganiro. Kandi tuzaza kuyaga kubijanye n'akanama k'umutekano Karoni kakoranye kugira ngo kongere gahane gahashe igihugu cy'u Rwanda mu bijanye n'ibihano. Ibi byose turaje tuvyinjire tubive imuzini muzingo canke tubice ige nino tubabwire uko ibintu byifashe muri rusange. Singomba kubabwira bice ngo barambira igikuru, turaje tuyage ayo makuru nababwiye. Niyo mpamvu ndabasaba yuko kino kiganiro kiraba uko kumuva ku munota wa mbere kugira ku munota wa nyuma, kandi mufyonde subscribe kwa tarabikora, mufyonde kuri like, mufyonde agatima muri commentaire cyangwa gashugwe, munyere ku rukundo. Erega nanje ndabakunda, munyere ku rukundo, kandi ndazi yuko ari benshi bamaze kunkunda kandi nanje ndabakunda. Ariko nagenda bamenyeshe neza yuko obivanye nibikogwa yashone nyinshi bivanye n'ibikogwa tuza turacisha kuri no rubuga rwa BF News. Twashingiye kurugira urubuga runini cyane aho tugiye kugwita irindi zina ryiza cyane rizoba rikoraniye mu bintu byinshi, ndetse hariho na filme igira ice kuri no rubuga yakahise kubundi guhera mu mwaka wa 2072 1970. Turaje tuyibahe iyo reresi, kandi ndazi yuko
muzoyikunda. Twahisemo guhindura izina ry'uru rubuga, ubu tugiye kubaha ibiganiro n'amakuru n'ibindi n'amareresi byose bizoza biraca kuri uru rubuga. Twahisemo kugwita Kodi Empire. Kodi Empire, murumva yuko Empire ari ikintu kiba cyagutse cyane, niyo mpamvu twagombye kubicisha muri iyo way kugira ngo abantu mudukurikira ntimuzokwigere mutura na rimwe. Ndibaza ubu mugiye gusacinga muzoza muraca musacinga ati Kodi Empire atakibazo na kimwe. Ngiye no kubazanira abasesanguzi mwagiye murakunda. Ndabazaniye umusesanguzi twara dukorana kuri BMFO, ndazi yuko muzoryoherwa nina mubazanira bakazarabaho ibiganiro bishishije kunurwa, kandi ndazi neza yuko hari benshi mubikeneye, hari benshi mukunda irya duo. Turaje kugira ngo dushobore kubaha ibindi biganiro kandi vyiza biteguye neza. Mwaravuze ati Kodi wagiye umeze gute, ariko kubera ko ikibazo cy'umwanya na disponibility ari ntayo, ubu tarazi neza yuko bigiye gusubira mu buryo tubongere tubaho ibiganiro uko bimeze atakibazo na kimwe, cyane muri gwa rugamba canke yavokasho twihaye byo kugwanyisha mbazi igihugu cy'u Rwanda. Urafite subscribe rero kugira ngo ntuzocikwe na kimwe. Ndaza kubamenyesha ndamara guhindura izina ry'urubuga. Ndibaza mwamaze kubona kara canke logo, murayibona ngaha hejuru ngaha ko naze kwashiramo logo ya Kodi Empire, ndetse zoza tubakorera n'urundi rubuga wihariye uzorwacako ibindi muzoza murakunda kandi cyane. Yesi nkotango ndabivuga mu nkundire ndababwire iyicwa rubozo canke iraswa ikubagurwa gupfugwa gashinyaguro k'umukoroneri yarungitswe na leta y'u Rwanda kugira ngo aze kurongora imirongo y'urugamba nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Ndibaza abenshi mwarakurikiye amakuru yatambutse ku munsi w'ejo. Ibi ndabivuze ndazi yuko menshi mwayakurikiye kandi 5 kuri 5. Abenshi mwarumvise ibijanye n'upfu rwa Joseph Mitabu. Ubu Joseph Mitabu ninde? Abatamuzi bimeze gute? Ubu Joseph Mitabu origine yiwe niturabasha kuyimenya, ariko ari muri bamwe mu nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda AFC M23. Ubu rero yari yarungitswe muri territoire zigera kuri 3 ngaha muri Sud Kivu kurongora imirongo y'urugamba. Amakuru yizewe tumaze kuronka nuko yarungitswe na President Paul Kagame kugira ngo aze kuyobora imirongo y'urugamba muri Uvira, muri Mwenga ariko na Fizi. Ariko agishika muri Fizi, mes chers amis, bamurashe kabisa n'amaraja hejuru, bamurashe batababarira ku buryo n'isi yarari ko bayirashe, bongera bamutoborana n'isi ku buryo ahantu bamurasiye umusozi wahise umugwa. Urumva ibombe yamwimbiye yongera iramuhamba. Murumva neza yuko iyo bombe ishobora no kuba yamuhambye agihema, kubera ko iyo bombe inzigo yazananye vyaboneka neza yuko igiye kwica umuntu, kandi kugira ngo itange message Kigali babwire ati kebana yo muze muritondera ibintu biko murakora muri no misi. Rero uyu mukoroneri yararungitswe na President w'u Rwanda nkuko amakuru yacu abandanya abivuga, ariko no babwira neza yuko bamurashe agishika atani gihe karahamara. Uyu mukoroneri Joseph Mitabu yahise araswa ibisasu n'amabombe ari umuntu umwe. Mwumve neza yuko yarashwe ibisasu n'amabombe, ariko hariho n'ayandi makuru avuga neza yuko abo bari basanzwe barimo bavuze ati koroneri Mitabu ntiyari wenyene, yarari kumwe n'abescote abamwescotinga yiwe yose. Umuntu we yanditse ngo bayihaye nyina ngo muri Minembo, sinzi guha nyina rero no ko Jacques yagombye kuvuga ngo escort yiwe ngo bayihaye nyina yose ngaha muri Minembwe. Muri make nuko yashoboye kubitangaza, ariko kubijanye n'urupfu rwiwe rikamanira ndabasomere ino nkuru mwumve ukungene ibisobanura neza na neza cyane kwa tana kimwe basimvyemo nkuko amakuru yacu yabandanije abivuga. Hanyuma ndaza kuza ndababwire ibijanye n'ingene Minembwe yiriwe iragwamwo umuriro w'amabombe n'amasasu. Ibitero vy'indege muri Minembwe ku muhinga mukuru wa mbere igenekezo rya 18 Rusama uno mwaka turimo. Colonel Joseph Mitabu yahitanywe n'ibisasu n'amabombe ari kumwe n'abamuherekeje. Mutegere neza, izo ndege zitagira abadereva ico bitwa matrone mu rurimi rw'igifaransa zarashe bikomeye ibindiro vy'urunani rwa ASM 23 RDF MDP twigwaneho reditabara hafi y'igisagara cha Minembwe. Murumva
abasirikare batari bake b'u Rwanda harimo n'umukuru wabo w'ibikorwa ku ruhande rwa Minembwe yishwe. Colonel Joseph Mitabu ni umunyarwanda ukomoka mu mutwe wa RDF M23 woherejwe na President Paul Kagame kuyobora ibitero mu misozi miremire y'akarere ka Uvira, Fizi ndetse na Mwenga. Yavuze ko na Minembwe no ku nkengera zayo bahita bavuga ati ubu ntakiri muzima, yahitanywe n'ibitero vyabaye kuri igenekerezo rya 18 Rusama murazikara ku munsi warenganye ku munsi weje. Igitigiri cy'abahitanywe niyo ntambara ni nyinshi cyane. Urunani rwa M23 RDF AFCLD tabara MDP twigwaneho, amaborogo ni menshi, amarira ni menshi kubera ko abasirikare batari bake bahaburiye ubuzima. Turaje tubabwire mu gihugu cy'u Rwanda naho ingene amakuru karavuga neza yuko nabo bahaburiye kandi ku rugero rudasanzwe. Ariko mu nkundire ivya Minembwe tubigire hamwe tubanze tubabwire operation zose zabereye mu Minembwe kugira ngo mushobore kumenya situation yaho uko ibintu bimeze. Ariko turabona Fande Rugabo aza gutanga amadiskura rero no icyamufatiriye kumbure nawe arashobora kuba akantuze kamuguye kagakomereka nta wamenya. Yes, amakuru tumaze kumenya no kwizera nuko drone ziriwe zirasuka umuriro muri Minembwe mu misozi no mu birindiro vya Red Tabara MDP twaneho AFC M23 hiriwe harafumba umwotsi. Mvuze ko hariwe harafumba umwotsi simba ngomba kubiga ko cyangwa ndabitebeko. Gufumba umwotsi mu Kirundi mwe murabizi na hantu hayiye ntushobora gufumba umwotsi ahantu hatari umuriro. Rero muze kunsaba ifoto abashaka kuja mu groupe wacu WhatsApp tuzagushira mu link muri commentaire, abatamona link mutari kuri ino nimero ngaha kuri screen, turaza kubaha amafoto y'ingene ngaha muri Minembwe wa Muyonga kabisa. Mwabona neza yuko ari umunyota mwinshi cyane, biboneka neza yuko hari ikintu kidasanzwe cyari hegiye gukorerwa aho hantu igikorwa cyiteka kuri coalition ya FARDC, ingabo z'Uburundi na Wazalendo. Iyo mvuze coalition ya FARDC hari benshi maze imisi mutubaza ati eske ko mutakitubwira ibikorwa by'ingabo z'Uburundi ku butaka bwa Kongo bimeze gute? Ariko turaje tubabwire ibikorwa bya FDNB ngaha ku butaka bwa Kongo atagihindutse. Tuzoba turiko turabwira buri kimwe. Iyo nzobabwira yuko FARDC yakoze operation, iyo nzobabwira Wazalendo yuko yakoze operation, mumenye neza ko abasore ba Neva nabo bazoba bahari, ndetse ari banasizemo ingufu nyinshi muri iyo operation iba yabaye narijya munsi yuko ari ntagoheka kandi arabaseruka rukambye mu gihe nk'ibi canke mu gihe c'intambara. Ibi rero byatumye muri Fizi amarira n'amaborogo hari w'inyeshamba z'u Rwanda yagwiriye kabisa ari menshi ku buryo budasanzwe. Nubabwira neza yuko abamaze kuhaburira ari benshi cyane, aho mbere harondeza ati iki gitero ca FARDC cyari cy'amaraso ku ruhande rw'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Iki gitero ca FARDC cyaragasema ku ruhande rw'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ndibaza iki ni cyo kiganiro ca mbere nkoze fisi yashu, ikiganiro ca mbere nkoze ari mu gatondo mukabona fise mohare nk'iyi, utokwibaza yuko nari mvyutse mesha kuzamini, utokwibaza neza yuko ariho nari nkivyuka. Ariko murabona kayashu, murabona hose kayashu. Mugabo navuze ati iyi nkuru ntegerezwa kuyibaha uko bigenda kose, kandi ntegerezwa kuyibaha uko nayirose tano kwa tano. Iyo ndiko ndabaha inkuru mengo ndatekereje mubona umengo ni ibintu bidasanzwe, ariko ino nkuru bivanye ibitero ingufu zawe zifise byabaye ngombwa neza yuko nanjye mvuga ati reka ndayibabwira uko yagenze tano kwa tano kugira ngo ya makuru bahora babeshwa mwumva amakuru y'ukuri, mwumva amakuru y'ubutasi, amakuru ya intelligence abahora babahenda nabo bahungire kure. Rero mu gitero cha FARDC cyari gikomeye cyane kandi cyari cy'amaraso ku ruhande rw'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF M23. Imiryango myinshi y'Ibutare na Kigali yabuze ababo kubera abasirikare bapfiriye ngaho mu rugamba. Imiryango myinshi y'Ibutare na Kigali yaburiye ababo muri no migwano yabereye ngaho ku butaka bwa Kongo cyangwa ama attaque. Nobabwira yuko muri make hariho message nahawe plutôt message yambwira neza yuko zino nyeshamba z'u Rwanda zakubise ico bitwa similitane, bakubiswe similitane kabisa. Iyo mwumvise ko kubiswe similitane wumve yuko uwo hasi akubitwa n'umuzarendo n'umurundi barakubita, umu FARDC n'umurundi bagakubita igica murundi, umuhibu nawe ari imbere ku mirongo y'urugamba ari karahushura.
atababarira. Rero mwumve neza yuko inyeshamba z'u Rwanda kino gitero cababereye cy'umukoshi kandi cyabebereye ico kwahombera cyane, ngo nibura imiryango 17 yabuze ababo i Butare mu muji w'u Rwanda waturutsemwo urubyiruko rwinshi rwashishikarijwe kwinjira muri RDF y'u Rwanda. Ndetse bongeye baravuga ati uyu Colonel Joseph Mitabu yishwe n'igitero c'indege zitagira abapilote hamwe n'abari bamuherekeje. Uyu Colonel n'umunyarwanda wo mutwe w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda bongeye kandi baramugarukana baramuvuga kubijanye n'urupfu rwiwe. Ariko twebwe si ibyo tuje kubabwira canke tuje kutebako, ariko reka tubabwire neza yuko ibintu bikomeza kuba bibi cyane ku mirongo y'urugamba, ibintu bikomeza kuba ibidasanzwe, kandi mwebwe mwese muriko muravyibonera amadrone gusuka imiriro kuri M23 RDF turwaneho hariya mu Minembwe gahitana abagwanyi benshi. Ntituratanga kubona amarira yaba M23 atangura kurira, ni vyinshi no babwira, ariko intambara yo muri Minembwe yoyo yatangwe isaha 10 z'umugoroba zo kuri uyu wa mbere nkezo ya 18 Rusama. Abasirikare ba FARDC nibo batanguje ibitero vy'igihe kimwe ku birindiro vya RDF biri muri Karingi na Gakenke, bafashijwe n'ama helicopteri hamwe n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi S-25. Murumva neza yuko akantu sire nakavuze, iyo abantu bumvise Sukhoi murashobora kuba mutayiho uburemere ifise. Burya Sukhoi ni kigwanisho gikomeye cyane za Amerika na za Iran nabo bakoresha. Ino Sukhoi nayo yashoboye kuduzwa hejuru kugira ngo ishobore kubita zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Sukhoi S-25 nayo yari hari 5 kwa 5 kugira ngo bashobore gukubita bababaza inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Bavuga yuko batanguye ibitero igihe cy'isaha imwe ku birindiro vya RDF biri Karingi na Gakenke, bifashishije izo drone n'amasukhoi bagamije gusubira kwigarurira utwo turere mu gukomeza berekeza muri centre ya Minembwe. Muzi neza yuko inyeshamba ariho ziyugaraniye ndetse zikajana yabene yo kugira ngo ntibashobore gukugwayo mu birindiro vya Red Tabara twigwaneho. RDF M23 umwotsi niwo uriko urafumba. Uwo bitwa Roras Kanyuka yabuze uko avyita, ati ni sene dapo kalipize indescriptible, ngo ni ibintu bisa n'imperuka y'isi binagoye no kuvuga. Ariko nta drone zababuriye zibabwira kwishikana mukanga, rindira gato muraje mubone ico ijambo ry'igihugu rivuga. Aka kantu gaca kanyibutsa neza yuko drone za FARDC zigeze guca hejuru y'ibirere vya Minembwe zibabwira ati mushobora mukibona hakibomvye mwo kwishikana mutararinda kubona ibibazo n'ibindi. Rero nababwiye ko akeneye ku mafoto ngene Minembwe yarayibaye, muzi kunyandikira kugira ngo shobore kuzibaha atakibazo na kimwe. Haragakuru canke inkuru nari nababwiye ndababwira ati u Rwanda ruriko ruzibirirako nk'abatama bakera bo mu mico y'ikirundi. Abatama bakera inzu zabo kubera baba ruguru akeshi baba busobanye bakiziba ku buryo basigaza akantu gato ko kwinjiriramo. Rero bako barizibirirako canke bako barizibirako nkanyamugegena, sizi kara kanyamugegena kizibirirako, niko u Rwanda rwo rubabigira. Ijya mbere gugaye umupaka u Rwanda ruhuza na Kongo Gisenyi na Goma. Ku munsi w'ejo naho Rodrigue Rusama bugaye Kamanyora nande na Bugarama. Ibi ndazi yuko mutari bwayibona, ariko ndayibabwiye bari bavyusi nabo ndibaza sibishasha, ariko sinje kubivuga nkuko abandi babivuze. Ibi bintu nubwo abantu batagomba kwibaza, ndagomba kubategurira ikiganiro nyezina kandi gikomeye cyane kizosobanura ibijanye n'ingene igihugu cy'u Rwanda kigomba gukubitwa mu manda we. Ariko mumenye neza yuko ndabibiri banga FDLR iri ku marembo y'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ntiriko rurugara imipaka kubera Ebola ibaye nk'icitwazo. U Rwanda hari yindi mpamvu mudashaka kumenya, yindi mpamvu idasanzwe iriko iratuma u Rwanda rwizibirirako nkanyamugegena, kandi muzoyibona. Ubu president w'u Rwanda ntakiryama. President w'u Rwanda araritiro
FDLR Jarike Havyarimana. Ayo niyo majambo agomba mu kanwa kiwe, sivyo? Ariko turaje tuze turamenya ukuri. Ikiganiro nibikunda ku munsi w'ejo nzobazana umusesanguzi, muramukumbuye? Nzobazana umusesanguzi dushobore kuyagira ko iyi point neza dukubita hababaza, kandi ndazi neza yuko muzobishima, muzonaryoherwa cyane. Ikindi no babwira nuko ibijanye n'u Rwanda ko ruzibirako ukwezi kwa gatandatu birashobora kuja ku mugaragaro vyose. Nike giriko kiratuma President Paul Kagame yizibirirako. Ebola? No, c'est pas Ebola. Ariko tuzoza tumenye ukuri. Kwa vyara bariko baravuga ngo Burundi ngo nabwo ngo nibwugare ngo imipaka, ngo Rwanda bugwaye imipaka kubera Ebola. Be murabizi ne yuko Rwanda bugwaye imipaka kubera Ebola. Ebola ni icitwazo, ntabwo u Rwanda bugwaye imipaka kubera iki? Kubera Ebola. Muzoza mumenye ukuri bukebuke. Iyi ni Kodi Empire. Nababwiye ko twamaze kubadirisha izina rya YouTube channel kubera ko ibikorwa byinshi bigiye kuhaca, twakomeje kubigira Empire kugira ibintu bibandanye bigenda neza. Ndazi neza ko muzokwishimira n'amadocumentary menshi azogenda araca kuri no rubuga rwanyu. Yes, kindi no babwira noza iyi nkuru tubanza kwigaruka ko mu buryo bwiramvuye kugira ngo dushobore gukubita ahababaza atakibazo na kimwe. Iyindi nkuru no babwira n'akanama k'umutekano ka Loni kongeye gukorana, kongeye kuja hamwe kugira ngo gashobore kwigira hamwe ibijanye n'ivyo Rwanda bikora muri Kongo kugira ngo bongere bakiserere ibihano bibe vyinshi. Ino nkuru ndazibeshe nayo mwari muzi. Sinshobora gukora ikiganiro kirenze iminota 20 munyihanganire, iminota 20 mba ndabarambiye, kandi muri mu gatondo muri ko muragomba kuja kubuzi, iminota 20 ni myinshi. Ariko reka ndababwire neza yuko aka kantu ndakababikiye ivy'akanama ka Loni kasuye kuja hamwe, akanama k'umutekano kongeye kuja hamwe kugira ngo bafatire ibihano inyeshamba z'u Rwanda zije ziko zikora muri Kongo. Singomba kubarambira, renda gamba basigire mino video y'abazarendo ubwo ariko barasigura yuko badakeneye nta na rimwe abazarendo bavuze bati ivideo cyane yibashiriramwe, don't worry. Abazarendo bavuze bati n'umunwa wabo ati twebwe ntabwo dushaka gusigara inyuma ku mirongo y'iki by'urugamba. Abazarendo barashaka kuja imbere ku mirongo y'urugamba kugira ngo nabo bashobore kwifatira umwasi mu ntoki atakibazo na kimwe. Wazarendo nishaka nabukebwe ko bashigwa inyuma ku mirongo y'urugamba. Wazarendo yipfuza kugumana na FARDC n'ingabo z'u Burundi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ntibagitinya ico bitongo gwoda barakamiritse, cyangwa ntibagitinya ico bitwa front line, baramaze gukamirika, baramaze kabisa kumira kabuye kabagabo. Rese ngomba kubarambira cyangwa kubabwira byinshi. Mu nkundire ndabashimire cyane mwebwe mwese mudahisha kubana natwe muri kino kiganiro, mu biganiro byacu vya buri munsi. Mwebwe mwese mutugwinyuma mu kuduterera ivyiyumviro, uburyo turabashimira cyane. Reka ndabike bantu kumbure turongera guhura mu bindi biganiro byacu vyino musingiye kuba gwiziriza ibiganiro vy'umutekano, ibiganiro vya diplomasi n'ibiganiro vy'umutekano mu gihe kuzo murabironka atakibazo na kimwe. kandi kubwishije Kodi the Black, this is Kodi Empire, BF4 News. Bye bye.